Louange et remerciements sont rendus au Seigneur. umwami ahimbazwe kandi ashimwe turizera n'imitima yacu yose ibyo Quel twaririmbye privilège mbega d'être amahirwe à nouveau rassemblés kuba dukoranye au mu nom du Seigneur. buryo bushasha mu izina Quel ry'umwami privilège de le croire, mbega de faire amahirwe yo confiance, kumwizera de tukamugirira voir ses icizere œuvres tukabona ibikorwa byiwe bikomeye. J'ai deux passages bibliques que j'aimerais Mfise lire. imirongo ibiri ya bibiliya nashaka Le gusoma. premier uwa mbere est tiré d'Ésaïe turawukura 52. muri yesaya 52, Ésaïe 52, yesaya 52 verset 10. murongo wa 10. Der Herr hat seinen heiligen Arm Le Seigneur a manifesté son bras saint uhoraho aux akumye yeux impuzu de ku kuboko toutes kwiwe les kwera nations, mu maso et toutes y'amahanga les yose extrémités de la terre kandi impera verront z'isi le zose salut zizobona agakiza de k'imana notre yacu. Dieu. und die zweite Et Stelle le second passage murongo wa kabiri est dans Romains Uri chapitre 10, mu baroma igice c'icumi und 5. versets 14 et 15. murongo wa 14 n'uwa 15. Wie sollen sie Or, anrufen, comment invoqueront-ils celui none en qui bazokwambaza ils bate n'ont uwo pas batarizera cru? sollen sie aber Et comment croiront-ils en kandi celui bazokwizera bate dont ils n'ont uwo pas entendu batarumva parler? wie sollen sie aber Et comment en entendront-ils kandi parler bazokumva bate sans un prédicateur? atawe basiguriye ibyiwe. und wie soll ihnen Verset 15. murongo wa Et comment quelqu'un 15 leur prêchera-t-il kandi bazosigura ibyiwe bate sans avoir été Batatumwe. envoyé pour cela? wie es in der Schrift heißt, Comme il est écrit dans l'Écriture, sind die Füße qu'ils sont beaux derer, les pieds nk'uko handitswe Ceux ngo ewe qui ukuntu annoncent ewe kuntu birenge by'abazanye ubutumwa la bw'ibyiza bonne ari nouvelle byiza ich hatte ou le message canke joyeux. ubutumwa bw'umunezero. Comme vous le savez, nk'uko mubizi j'ai eu le privilège de Nagize visiter encore amahirwe quelques villes en Inde. yo kugendera ibisagara était bimwe grande. bimwe mu Buhinde. Umunezero wari mwinshi Ceux qui mu aiment bantu Dieu bose et bakunda la parole de Dieu. Imana n'ijambo ryayo, ihr Vertrauen auf den Herrn Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur. abashira ibyizigiro byabo mu Mana. bewegte Herzen gewiesen. Il y a eu beaucoup de kandi cœurs qui habaye étaient touchés, des larmes imitima qui ont myinshi coulé de yakozwe joie ko amosozi y'umunezero Des aratemba ibigumbagumba imbere mu mutima par rapport à ce que Dieu fait. bihuriye ku by'Imana ikora n'ibyo yamaze gukora. Eine Botschaft Gottes. Nous avons un message de Dieu. dufise ubutumwa Et ça, bw'Imana c'est la vérité à kandi 100%. uko ni ukuri ijana ku Nous ijana. avons eu dufise le grand privilège twagiriwe d'avoir été amahirwe enseigné par yo Dieu kuba lui-même. twarigishijwe n'Imana ubwayo, Non pas une connaissance, Atari mais la ubumenyi, révélation de la parole ubwishurwa et de la volonté kw'ijambo de Dieu. n'ukugomba kw'Imana. J'espère Ndizigira yuko gusa Dieu Imana accordera bientôt izoduha vuba Entgegenkommen wird, une faveur particulière. amahirwe Afin que adasanzwe kugira ngo Nous n'apportions pas seulement un message, ntituzane gusa que Dieu ubutumwa ariko puisse le Imana confirmer, ishobore kubwemeza, natürliche Weise et ce de manière kandi surnaturelle, ibyo mu buryo qu'il puisse bw'indengakamere rendre témoignage ishobore gushinga intahe que yuko nous portons sa dutwaye parole ijambo en son nom. ryiwe mu izina c'est de ryiwe, cela qu'il kuko bijanye n'ibyo. etwas zu sagen, Oui, chacun a quelque chose à Ego, dire. umuntu wese Dans chaque arafise dénomination, ikintu yovuga dans chaque muri religion, buri dini, muri buri Mais misengere yose, nous avons le ariko droit twe dufite uburenganzira, dufite igikorwa d'expérimenter la cyo kugira confirmation umwimenyerezo mu kwemeza mu gusoza Imana itanga. Et Ibyo Je ndabirindiriye, m'attends ndindiriye à ce ko que le Seigneur umwami le fera par grâce. azobikora kubw'ubuntu. ich hatte Oui, il y a eu encore quelques surprises. Ego habayeho ugutungurwa kumwe kumwe kwa gatanu Dans les pays islamiques mu et le bihugu dimanche,
by'abisilamu ku gatanu bari kuwa Mungu bantoye 2:45 zo mu gatondo, hanyuma tuja mu ikoraniro no mu rindi ahantu ho gusengera hamwe no mu makoraniro amwe no mu yandi. Et la nuit très tard était terminée. Bwije cyane byose byari byaheze, hanyuma abantu baransaba, es-tu fatigué? Ngo mbega urarushe? Ils n'ont qu'un seul souhait. Bafise icifuzo kimwe gusa, ni gushikira ahantu henshi hashoboka n'amashengero ashoboka. Narashimye cyane kuri ibyo, kuko urashobora kuzocururuka mu nyuma mu rugendo ugaruka. Sinzonibagira intahe z'umuntu yantwara ku kibuga c'indege i Barayi. Yarambwiye ati mwene data Frank, numvise abantu benshi, ariko Imana yaguhaye ijambo ryayo. Aujourd'hui encore, je vais écrire à mon pasteur à New York, ndaza kwandikira pasiteri wanje i New York kugira ngo agutumire, kugira ngo ushobore kuvugayo ijambo. À l'aéroport, j'ai passé le contrôle de passeport. Nagiye mu gusuzuma iby'impapuro z'inzira. Dans la salle d'attente, hanyuma mu cumba cyo kurindiriramwo, la dame à l'accueil me dit hello Pastor Frank. Damu yambwiye ati hello Pastor Frank. Hanyuma narabwiye ati mbega ibyo bisigura iki? Arambwiye ati mbega ntunzi? Arambwiye ati oya. Ndambwiye ati oya. Arambwiye ati mvuye i Manila i Philippines. Hanyuma ambwira inkuru ziwe. Et quand j'ai quitté la salle, à la porte de l'embarquement, je passe devant un magasin de photos dans la zone Dirty Free. Et l'homme m'appelle Frank. Et je me dis, qu'est-ce que c'est encore? Et il me dit, je t'ai entendu prêcher ici, là et là. Voici mon adresse. Envoie-moi les brochures. Et il me dit, viens avec moi. Là-bas, dans la librairie, il y a un autre frère qui t'a aussi entendu. Cet homme a laissé, son poste de travail, il m'a accompagné dans la librairie. Qu'est-ce que je peux vous dire? Dans un pays purement islamique, un jeune frère est assis avec les jambes légèrement croisées et a sa Bible ouverte. Et la lit. Et quand il m'a vu, oui, il s'est levé d'un bond, m'a salué, il m'a dit, frère Frank, je t'ai entendu là et là. Je suis reconnaissant à Dieu. Partout où l'on va, des personnes ont entendu la parole. Et parfois, nous pensons tuba twibaza tuti mbega ivyamwa biri hehe. Rimwe rimwe turibaza ivyamwa biri hehe. Peut-être nous n'en voyons pas pour le moment. Ntitubibona muri uyu mwanya. Hanyuma muri kino kibanza tukibaza yuko biri nk'aho menga comme si le ciel était fermé. Ijuru ryoba ryugaye. Mais nous devons garder une chose à l'esprit. Dutegerezwa kugumana iki kintu mu vyumviro. La dernière étape que Dieu aura avec l'Église ne pourra commencer que lorsque l'appel à sortir aura été achevé, lorsque tous ceux qui appartiennent à l'Église auront été appelés de tous les peuples, de toutes les langues et de toutes les nations. En attendant, faire preuve de patience, rester fidèle, tukaguma Seigneur tugakora ibyo nous a commandé. Umwami yadutegetse gukora. Que nous voyons ou nous ne voyons pas, que tutobona twokumva tutokumva, umwami aravuga ngo ijambo ryanje ntirizogaruka ku ubusa, rizosohoza ico narirungikiye. Kuko buri muri Yesaya 55:12. Uko rero
Je peux être reconnaissant. ndashobora kuba ushima Et je peux dire, kandi ndashobora kuvuga je peux être aussi encouragé. ndashobora no gutegwa intege Revenant de ce voyage. mvuye muri urwo rugendo Je n'ai pas besoin sinkeneye de bouquet de fleurs ni de reconnaissance des amashugwe hommes. canke gushimwa n'abantu Cela me réjouit ariko ivyo au fond de mon biranezereza âme mu bwira lorsque bw'umutima je wanje rencontre des iyo personnes mpura qui n'abantu ont été conduits au Seigneur. barunguriwe kuza ku mwami si ivyamwa vyanje ariko C'est véritablement le fruit de Dieu ni ivyamwa qui, issu de ce qui s'est vy'Imana passé à Golgotha, bikomoka mu vyabaye i Golgotha hanyuma biciye mu butumwa les nations mu mahanga appelées yose et pris des hommes igahamagara qui igafata apparaîtront abantu alors devant le bazoseruka imbere y'intebe y'Imana. Je voudrais maintenant encore buri nashaka simplement gusa dire merci du fond du kuvuga cœur nti pour les prières murakoze qui m'accompagnent. n'umutima wose kubw'amasengesho amerekeza Oui, pour votre ego participation kubwo à ce ministère. kugira umugabane kwanyu muri buno Je l'ai bukozi parfois dit, narabivuze rimwe la plus rimwe grande chose que quelqu'un ikintu puisse me dire, gikomeye ico umuntu ashobora kumbwira ni kumbwira ngo ndagusengera. Paul, en tant que Paulo, tel grand homme de Dieu, uwo muntu akomeye w'Imana a demandé à l'église, priez yabajije pour moi yasabye ishengero ngo munsengere dans ce combat. muri iyi ntambara. Il n'y a aucun homme de Dieu nta muntu n'umwe w'Imana qui puisse lever la tête en pensant yoshobora avoir kuramika umutwe yiyumvira le contrôle yuko sur tout. agenzura ibintu byose. Nous sommes au milieu d'un Turi grand combat hagati spirituel. mu ntambara yo mu buryo Nous voulons bw'imwemu sortir vainqueurs. kandi dushaka kuyisohokamo tunesheje. Et que Dieu nous accorde sa grâce. Imana itugire ubuntu kuri Je ibyo. voudrais maintenant Nashaka conclure ubu rero guheraheza en attirant votre attention sur la parole. bakwegerera kuraba ku ijambo ryankoze ko muri kino gitondo Il s'agit bijanye de la prière de Salomon n'isengesho lors de la consécration. rya Salomo mu gihe cyo gushikana urusengero. 1 Roi chapitre 8. Abami ba mbere igice c'umunani. Cette parole Aya majambo arantera pousse à la intege akansunikira mu masengesho. Je lis Ndasoma juste le verset 22 gusa umurongo wa le mirongo verset ibiri 27 na kabiri amu wa mirongo ibiri n'indwi et peut-être aussi une partie du kumbure verset n'agace 26. k'umurongo wa mirongo itatu na gatatu. Abami ba mbere igice c'umunani mirongo ibiri Alors Salomon na se kabiri. plaça devant Salomo l'autel du araheza Seigneur ahagarara en face de imbere toute y'igicaniro l'assemblée coraho d'Israël, ishengero ryose ry'Abisirayeli étendit ses rirorera mains vers le ciel. agaranzura amaboko ayatumbereje mu ijuru. Et Umurongo wa mirongo ibiri na gatatu aravuga Seigneur, ati toi, Dieu uhoraho d'Israël, mana il y'Abisirayeli n'y a point de Dieu semblable à toi, nta mana ni dans les ihwanye cieux, nawe uhereye ni sur la hejuru mu terre. ijuru no hasi ku isi. toi qui gardes l'alliance ni wewe wama ushitse amasezerano ukagirira imbabazi envers tes abasabyi bawe serviteurs bagendera qui marchent imbere yawe bitonze n'imitima yabo yose. Verset 27. Umurongo wa mirongo ibiri n'indwi. Mais comment Dieu habitera-t-il sur la terre? Voici Ariko se ni iby'ukuri Imana yoza kuba muri iyi si? Raba ijuru ne peut mbere n'ijuru risumba ayandi te contenir. ntushobora kurikwigwamwo Combien moins cette nkanswe maison iyi nzu que je t'ai bâtie. nubatse. Vous pouvez lire tous les chapitres à la maison. Murashobora gusoma igice cyose muri mu rugo. Et au verset 36, Ku il murongo wa est mirongo écrit, itatu na gatandatu aranditse exauce-les donc depuis les cieux, nukuze uvyumve uri mu ijuru pardonne le péché de tes serviteurs, uharire abasabyi ton bawe peuple icaha cabo Israël, aribo bantu bawe b'Abisirayeli en leur montrant le chemin ubarangire inzira doit nziza suivre. bakwiye kujana et fais tomber la pluie sur ton pays urekurire imvura mu gihugu que tu as cawe donné ico en héritage wahaye abantu bawe à ton kw'ishambu. peuple. Merken wir die Redewendung
Remarquons-nous l'expression mbega hano turabona imvugo ngo abo bantu bawe igihugu cawe n'ibindi. Et ensuite nous avons encore un verset qui n'est pas marqué, uwundi murongo ntace ku murongo exauce donc la leur prière nukuze wumve gusenga kwabo n'ugutakamba kwabo depuis le ciel, uri mw'ijuru aho uba, du lieu où tu demeures, et aide-les dans leur voie, ubaroranirize ibyabo, dans leur droit, pardon. Ubaroranirize ibyabo. Oui. Il y a toute une série de sujets de prière qui sont énumérés ici. Hariho urutonde runini rw'ibintu byo gusengerwa bivugwa hano, kandi twoja mu rutonde umwanya muremure. Dieu a promis, lorsque son peuple sera rassemblera en un lieu bwayo buzokoranira mu kibanza kimwe mu izina ryayo, yuko izoba hagati muri twebwe. Il veut écouter, ishaka kumviriza, il veut exaucer, ishaka kwishura, kubabarira, ihezagire. Si vous ressentez la même chose que moi, niba mwiyumvamo nk'ibyo niyumvamo jewe, ensemble nous voulons chercher Dieu turashaka dans la prière, kurondera Imana mu masengesho kugira ngo itwinjize mu kugomba kwayo, mu mugambi wayo, qu'il nous transforme en des iduhindure abantu capables de marcher bashobora dans ses voies, kugendera mu nzira zayo, abantu biteguriye gukora ugomba kwayo. Souvenez-vous de moi munyibuke chaque jour buri munsi dans vos prières. mu masengesho yanyu. Que le Seigneur vous bénisse. Umwami abahezagire mwese. Amen. Frères, nous sommes reconnaissants à Dieu turashimira cyane Imana pour ce que nous avons entendu et pour ce qui nous a kubw'ibyo été twumvise, rapporté. ibyo twazaniwe, Et nous pouvons dire, kandi dushobora kuvuga en effet, tuti que ce qui a été lu dans Isaïe 52, ibyasomwe muri Yesaya 52 bien vrai. ni iby'ukuri koko. Dieu, Imana, le Seigneur, Umwami a manifesté son bras yagaragaje ukuboko kwiwe devant tous les peuples imbere y'amahanga yose, et toutes les extrémités. kandi impera zose z'isi zizobona agakiza k'Imana. Et je crois Ndizera que le temps est venu, yuko igihe kiraje, peut-être qu'Ésaïe, birashoboka ko lorsqu'il a dû prononcer ces Yesaya paroles, igihe yategerezwa kuvuga aya majambo ne savait pas quand ntiyarazi cela s'accomplirait. igihe ibyo bizosoreza. Mais Ariko dans nos jours, mu minsi yacu nous voyons que le bras de tubona notre ko Dieu ikiganza c'Imana yacu s'est manifesté. cagaragaye. Et nous pouvons entendre Dushobora le kwitega, message que Dieu a donné. dushobora kumva La parole de Dieu ubutumwa ne peut Imana pas être yatanze. brisée. Ijambo ry'Imana ntishobora Ce qu'il a guhindurwa prononcé ubusa. un jour par Ibyo yavuze l'intermédiaire de ses umunsi serviteurs, umwe les prophètes, biciye ku basabyi il bayo l'accomplit abahanuzi, irabisohoza en son temps. mu gihe cyayo. Nous l'avons entendu si merveilleusement Babyumvise hier mu buryo soir de la butangaza prédication. ejo ku mugoroba mu butumwa. Le moment adéquat doit être venu. Igihe gikwiriye gitegerezwa kuba caje. Umuntu Adéquat doit être choisi. akwiriye ategerezwa gutoranywa, Choisi non pas par les hommes, ntatoranywe mais par n'abantu, Dieu. ariko agatoranywa Et nous voyons n'Imana. Kandi turabona en effet que Dieu a choisi des hommes Imana par lesquels il pouvait yacaguye parler depuis le abantu abo commencement. yashobora Des kuvugisha hommes qui devaient guhera apporter mu d'avance ntango. le message, Abantu bashobora kuzana imbere y'igihe ubutumwa les annonces que Dieu devait confirmer en hamwe son temps. n'ibyavugwa Nous sommes byemezwa n'Imana mu gihe si cyabo. heureux Turanezerwa ego à propos de cela. ku bijyanye n'ibyo, Oui, comme notre frère l'a dit, kuko mwene data yabivuze, nous pouvons être des témoins oculaires de ce que Dieu fait. Peut-être que tout le monde ne le voit pas, peut-être que cela est caché à beaucoup, comme c'était le cas au temps de notre Seigneur. Il a dû dire,
que ces gens ne voyaient pas avec leurs yeux ouverts, mais d'autres étaient là qui pouvaient voir. Il en est le même dans notre temps. Beaucoup ne voient pas ou ne peuvent pas voir ce que Dieu fait, le rejettent, le considèrent comme du néant, le considèrent comme faux. Et cela nous a été montré de manière claire hier soir dans la prédication, lorsque cet homme est intervenu et a dit, frère Branham ne sait pas de quoi il parle. Puis, après lui, un autre homme s'est levé et a dit, mais nous croyons cependant ce que frère Branham dit est la vérité. À l'un, cela a été caché. Il ne pouvait pas le croire, il ne pouvait pas l'accepter. Mais pour l'autre, c'était précieux et il pouvait l'accepter. Et ainsi nous voyons, il dit la semence est semée et on ne sait pas comment elle pousse, ni quand elle se manifestera. Je crois, frères et sœurs, que nous voyons la même chose dans le témoignage de notre frère. La semence est semée et il ne sait pas quand elle portera le fruit, quand elle poussera. Mais un jour vient le moment où nous pouvons voir dushobora kugaragara yuko rwameze mbega Dieu revient de droit, idufite uburenganzira bakundwa nubwo tutabona ingene irongora ibintu nubwo tutabona ubushobozi bwayo gikorwa cyayo itwara byose ku cambu ku nkombe nziza mbere naho bari mu ijuru ari igitangaza ni igitangaza kandi biranezereza nimba ibyo binezereza cyane imitima yanyu ariko umutima wanjye uranezerwa iyo mbona igikorwa cy'Imana ikiganza cishuye c'umwami wacu ku mahanga yose aho rero nshobora gusa kunezerwa nkabona ko Imana iri gukorwa ntirarangiza. Non, bien-aimés, nous sommes encore en plein milieu de l'œuvre. mu gikorwa kandi kuko bene data yabivuze dutegerezwa gushishikara tugerezwa kuguma dushikamye ntitugerezwa kwicara nk'aho twitayeho ariko dutegerezwa kugabiriza ku by'Imana ivuga. ndashaka gushimika irindi rimwe mvuga ko Imana yaratwitwararitse yaduhaye ibifungurwa iduhe inkomezi zo kurengana iki kiyaya cyane ku isi. turashimira cyane Imana nuko ibyo twabirabiye hamwe tukabirabira hamwe isaha inyuma y'igindi. siniyumvira yuko ibyo biturambira ariko nuko dushobora kunezererwa hamwe mu butumwa bw'Imana yacu. iryo jambo ryiwe si jambo ryanje, si jambo rya mwene data, si jambo rya mwene data Branham, ariko ni jambo ry'Imana yacu. kuri ibyo duha icubahiro n'amashimwe Imana yacu. uyu murongo w'igiciro kandi umuhanuzi Yesaya 52 byabaye bikomeye cyane kuri jewe. Le Seigneur a manifesté son bras saint aux yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Et je crois que mon frère l'a également expérimenté et en a rendu témoignage. Il a rendu témoignage que c'est bien ainsi. Ce n'est pas le bras d'un homme qui est manifesté, mais c'est le bras de notre Seigneur. Que son nom glorieux et merveilleux soit loué. Comme notre frère l'a dit, nous devons arriver à rendre gloire à notre Dieu. Et je crois que c'est aussi notre but, notre désir, notre objectif pour lequel nous sommes réunis. Nous voulons pouvoir rendre gloire à notre Dieu. Oui, cela doit arriver partout, même là où nous ne nous y attendons même pas. Et quand nous entendons maintenant que cela arrive même dans les pays islamiques, alors Dieu a aussi son peuple là-bas. Et
nous savons, comme cela a déjà été dit, que Dieu appellera son peuple, tous les peuples, de toutes les langues et de toutes les nations. Amen. Je nous pose la question ce matin. Le fait-il ou ne le fait-il pas? A-t-il tenu sa promesse? Il l'a fait, il le fait. Nous sommes si reconnaissants et heureux. Nous pouvons faire autrement que de rendre honneur et gloire à notre Dieu. Comme c'est merveilleux. Verset 11 d'Ésaïe 52. Partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous. Vous portez les vases du Seigneur. Verset 12. Ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fuyant. Car le Seigneur marche devant vous. Et le Dieu Imana y'Abisirayeli izobimiriza. Garde. Amen. Amen. Quelle parole merveilleuse. Bega jambo. Quelle consolation glorieuse. Bega ugumuriza. Dieu nous a laissés, mes bien-aimés. Nous n'avons pas Imana à nous inquiéter de comment les choses vont continuer. Nous devons simplement fixer notre regard sur notre Dieu et il continuera à prendre soin de nous. C'est quelque chose de merveilleux et glorieux. Je crois que nous avons encore quelques minutes. Je voudrais lire quelques lignes tirées de la prédication. Servir Dieu sans sa volonté. Oui, frère Branham a prononcé ces paroles précieuses et je voudrais juste en extraire quelques-unes pour les lire et souligner ce qu'il exprime ici. Avec tant de puissance. Il est dit ici, je le dis aussi au nom de Jésus-Christ, n'ajoutez rien de votre propre chef. Nous n'avons pas besoin d'ajouter quelque chose. Nous n'avons pas non plus besoin de faire quelque chose de personnel. Mais nous sommes placés dans son œuvre et nous ne disons que ce qu'il a dit. N'ajoutez pas vos propres opinions, mais dites seulement ce qui a été dit sur les bandes audio. Faites exactement ce que Dieu, le Seigneur, a ordonné de faire. N'ajoutez rien. Cela a été recommandé avec insistance, mes bien-aimés. Et je crois de tout mon cœur que cela n'a pas été fait de la part de Frère Branham, mais que c'est le Seigneur qui a parlé par l'intermédiaire de son serviteur et prophète. C'est écrit ici, en noir et blanc, mes bien-aimés, et cela signifie, mes bien-aimés, que c'est une chose importante. Oui, que nous ne puissions dire que ce que Dieu a dit. Mes bien-aimés, Ésaïe non plus n'a rien dit de son propre chef, mais seulement ce que Dieu lui avait ordonné et donné. Et cela a son effet en notre temps. Comme toujours, il tient sa promesse envers nous. Il a tenu toutes les promesses qu'il a données. Est-ce vrai? Amen. Il l'a fait. Vous a-t-il dit ce qui allait arriver? Cela est-il arrivé? Nous ne pouvons que dire oui, amen, cela est arrivé. Loué soit son nom. J'en appelle aujourd'hui au ciel et à la terre devant vous. Dieu a-t-il jamais dit quelque chose qu'il n'ait accompli? N'a-t-il pas fait exactement ce qu'il nous a promis? Ne l'a-t-il pas fait exactement comme il l'avait promis? Exactement ainsi. Amen. C'est ça la chose, mes bien-aimés. Et cela demeure ainsi. Il continuera. C'est ainsi. Et nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Nous n'avons pas besoin d'entreprendre quelque chose. Il est, oui, à l'œuvre. Il a toujours utilisé ses serviteurs.
Ce n'est pas eux qui avaient besoin de lui, bo bari c'est bamukeneye lui qui les a pris à son service, mes si bo bari bien-aimés. babikeneye ahubwo niwe yabafashe abashira mu gikorwa ciwe. Glaubt es einfach und wandelt demütig vor. Ce n'est pas eux qui l'ont cherché, c'est bo lui qui les a bamurondeye cherchés. ahubwo niwe Avons-nous yabarondeye. cherché? C'est lui qui nous a cherché, mes Mbega bien-aimés. Oui, il l'a fait. niwe yaturondeye. N'ajoutez Ego rien. yarabikoze. Il y a ntihagire encore une ikintu exhortation. mwongirako, N'enlevez rien. ntihagire ikintu Croyez kandi simplement et mukurako, marchez humblement mwizere devant Dieu. gusa mugende muciye Oui, bugufi imbere y'Imana notre Seigneur, umwami wanyu, car kuko nous approchons de l'entrée du pays. twegereye Oh, comme c'est ukwinjira merveilleux. igihugu. Alors vous ari igitangaza. ne retournerez pas, vous ne retournerez pas à ce genre de vie. Vous Nimuzosubira entrerez en mu buzima tant nk'uburaho, qu'être immortel. mu buzima Oh, nk'ubu, mes bien-aimés, ariko muzoba muri cela réjouit notre abadapfa. cœur. Ibyo Cela nous bakundwa donne la binezereza imitima confiance, yacu, ibyo car biduha nous savons icyizere, kuko que nous turabizi entrerons. yuko Oh oui, tuzokwinjira. comme c'est Ego, merveilleux. ngire ari iby'igitangaza. Nous entrerons en Tuzinjira. tant que des êtres immortels. Turi abadapfa. Nous devons peut-être Kumbure mourir, mais dutegerezwa ensuite nous gupfa, entrerons ariko en tant que des êtres immortels. tuzokwinjirayo turi Vous abadapfa. entrerez lorsque le péché aura Igihe été ôté et icyaha Satan lié. kizoba cakuweho, satani vivrez alors aboshwe, pendant 1000 muzobaho ans sur cette imyaka igihumbi, kandi Que kuri le ino si Seigneur, votre Dieu, uraho vous a imana donné. yanyu Pas yibahaye. qu'il donnera, mais qu'il a déjà donné, mes izobaha, bien-aimés. ariko yamaze Oh, kubaha. comme c'est merveilleux. Ngene ari iby'igitangaza. Oui, nous pouvons encore Ego. errer dans cette vallée de Dushobora larmes et peut-être kuyerera nous demander quand muri cela kino kiyaya arrivera. c'amarira, Mais ne tukibaza perdons pas mbega courage. izoshika Ce ryari. que Dieu Ariko a promis, ntiducike intege, il le ibyo Imana réalisera. yasezeranije Amen. izobisohoza. Car la Amen. promesse Kuko isezerano a été donnée comme ryaratanzwe, tout autre kuko et elle sera andi yose accomplie. yatanzwe kandi Les humbles bizosoza. posséderont la terre. Abaciye bugufi Heureux bazoragwa celui qui isi. agit Hahirwe selon tous ces umuntu commandements akora bihuje afin n'ibyo d'avoir umwami yageze byose, le droit kugira ngo d'entrer agire dans la ville. uburenganzira Amen. bwo kwinjira mu mugwa. Amen. On nous rappelle sans cesse Baguma batwibutsa que les paroles de Dieu doivent être respectées, yuko que ces amajambo commandements y'Imana doivent ategerezwa être kubahwa. observés. On insiste Amategeko sans yayo cesse sur le agomba fait que kubahwa. Haguma hashirwa heureux yuko celui hahiriwe qui agit selon ses umuntu commandements. akora nk'uko ibyagezwe byayo biri. Oh oui, Oh ego, agissons selon ses commandements. tugakora nk'uko Que l'on ibyagezwe ferme à sa parole jusqu'à ce byagaragajwe ku ijambo nous ryiwe, puissions gushitsa aho passer de la foi à la tuzoshobora vie. kuva mu kwizera Il est tukabona dit ibyo ici twizeye. Haravugwa hano que seuls ceux-là Ngo y parviendront. nabo gusa Car bazobigirako, dehors kuko sont les magiciens, les hanze menteurs, azobaho les impudiques et les chiens. Ils n'entreront imbwa, pas. abasambanyi, C'est abarozi, seulement pour les racheter. abicanyi, Pour ceux abazokwinjira qui gusa marchent n'abacunguwe, selon abagenda nk'uko bihuje n'ibyagezwe byiwe. Et encore cette conclusion. Hanyuma hariho Ceux qui marchent selon ces n'iduduru commandements. abagenda Frères ku et sœurs, ibyagezwe byiwe cela biri. Bene tarashiki banje, ibi pénétrer dans nos bitegerezwa cœurs. kwinjira mu mitima Et aussi yacu nous réjouir. kandi bikatunezereza. N'acceptez pas quelque chose de nouveau. Ntimwemere ikintu Pourquoi gishasha. a-t-il dit cela? Kubera iki yavuze ibi? Pourquoi cette déclaration Kubera ici, iki frères et yavuze sœurs? ibi? Bene Parce tarashiki qu'il banje, savait kuko que quelque chose allait yarazi venir. yuko hari ikintu kizoza. Oui, et ça c'est déjà Ego, l'avertissement. kandi N'acceptez pas une chose nouvelle. ngo ntimwemere Comme ikintu gishasha. on vous le montre aujourd'hui partout dans le pays. nk'uko babyerekana Non, uyu munsi Dieu ahantu hose a mu parlé et gihugu. cela nous suffit. Oya, Imana yaravuze Et kandi ibyo cela nous biraduhagije. sommes reconnaissants. Kuri ibyo kandi Il y turashima. a des choses Hariho qui circulent partout. Est-ce ibintu vrai? bizunguruka hano hose, mbe nibyo Nous ne pouvons que dire oui et amen. tuvuga gusa yego Il y en na amina. aura encore plus. Hazoba n'ibindi byinshi nabyo, Voyez-vous? murabona. Man durch den Heiligen Geist getrieben, dieses Voyez avec quel Murabe. clarté cet homme de Dieu uburyo butomoye poussé par ubwo uyu l'esprit muntu a dit w'Imana ces choses asunitswe ici. namwe Oh, w'Imana je voudrais yavuze simplement ibi bintu ngo dire o nashaka celui qui gusa aujourd'hui kuvuga fait des yuko choses de son propre umuntu chef, akora comme uyu cela munsi a été ibintu dit uko hier yiraritse soir, kuko byavuzwe ejo ku et mugoroba, qui embrouille les hommes, celui-là hanyuma n'a pas akagora encore abantu. compris que Dieu Uyu a muntu parlé ntaratahura en nous. yuko Imana yavuze mu gihe cacu.
N'acceptez pas ces choses. ntimwemere ibyo Le bintu Seigneur, votre Dieu, vous imana a fait connaître la umwami vérité. wacu yabamenyesheje ukuri. Mbega turakeneye izindi mvugo ngo rusitomoye, mbega turakeneye ibindi bintu Doit nous être dit. ngo dutegerezwa kubwirwa kwizera yuko mbere n'igipfu cotahura ibi ubikibwiye ngene ari iby'igitangaza ngene n'ibyo byiza ko dushobora guhagarara ku ijambo yiwe kuri buno butumwa bw'Imana yatanze, kandi nabo gusa bakundwa nibo bafise ubushizi bw'amanga bwo kwinjira mu byiza. Ibisigaye bimeze nk'umusenyi yongera mu kiyaga ukazimangana. Imana umwami wanyu yabemeje iby'ukuri biri biciye mu ijambo ryayo. Dushobora kuvuga gusa ngo amina amina, ibyari biciye ku nkomezi cyangwa ubundi izindi nkomezi, ariko mwami aravuga ngo biciye kuri mpwemu wanje. Imana irondera abayisenga mu mpwemu no mu kuri. Ijambo ryawe niko kuri. Il a clairement confirmé que Jésus-Christ yaremeje mu buryo butomoye yuko Yesu Kristo ari wa wundi ejo hahise uyu munsi kandi ibihe bidashira. Nous ne pouvons que dire amen. Dushobora gusa kuvuga ati amina. Tweretse urubuto du soir bwo ku mugoroba, aruhishurira mu ijambo, abigaragariza muri mpwemu wiwe yarabikoze. N'essayez jamais de créer une organisation. Ntimugerageze na rimwe kugerageza gukora idini, ntimugerageze gukora ikindi kintu, ariko mugume muciye bugufi imbere y'umwami Imana yanyu, kuko bisa nk'aho imiryango y'igihugu c'isezerano izokuguruka vuba. Twinjirayo turirimba tuvuza impundu z'umunezero igihe umugeni n'umukwe bazofata ikibanza ku ntebe y'ubwami. Mubeho ubuzima muciye bugufi, muzi urukundo, mukundane, nimureke ikintu kimwe ngo kije hagati yanyu. Mubonye ko hari ikintu kiriko kiraza kigwanya uwundi mu mutima wanyu, mucanke ubwo nyene byihuta. Bene data na bashiki banje, si nous ne sommes pas aidés après la lecture de telles paroles, tudafashijwe nyuma yo gusoma amajambo nk'aya, sinzi ngo ni ryari tuzofashwa, ariko umwe wese azokwibarizwa ivyiwe. Twe dushobora gusa gusoma ijambo tukabwira umwe wese ibyo Imana canke ibyo ijambo ry'Imana rivuga, hanyuma umwe wese nawe ategerezwa kumenya ibyo agomba gukora. Isengesho gusa kuko Imana yomfasha, Imana idufashe, Imana idufashe twese. Iryo niyo sengesho ryanje. Faites attention à ce qui vient maintenant. Witondere rero ibijyo unaho. Satani azokora uburyo bwose ngo yinjire hagati muri mwebwe, ntimuze muvyemere. Oui, cela étant dit, alors nous savons qu'il essaiera de faire son mieux, azokora uko ashoboye kugira ngo aze hagati muri twebwe, kugira ngo aduce ibice, kugira ngo atume duhangana no ku bandi. Azobikora. Yaragerageje muri Yesu, yaragerageje ku ntumwa, yaragerageje ku bantu bose b'Imana. Mbega tuzoba tuziganijwe? Oya. Satani azokora ibyo ashoboye byose kugira ngo aze yinyengeteze hagati muri mwebwe, nimubyemere. Kumbure umuntu azoza afise ururimi rurimo uburyarya agerageze kubakura. Oui, c'est sans doute le cas de nos jours. Nta nkeka ni mu minsi yacu, ivyo ndavyize. Mwibaze ko umuntu yari gushobora guhindukiza Mose amukura mu nzira ari imbere y'Imana, akaba yarabonye ibyo yari yabonye. Oya, ntibibaho.
nous ne retirerons rien, nta kintu kimwe tuzokurako nta kintu kimwe tuzokongerako muhagarare ku byo umwami yavuze. Nous ne voulons pas des dénominations. Ntidushaka amadini. Nous ne voulons pas d'organisation. Ntidushaka Nous ne voulons pas de méchanceté. amadini. Ntidushaka ububisha. Nous ne voulons pas de querelles. Ntidushaka ibihari imitongano. Turashaka Imana kandi ni jambo. Amen. Inclinons maintenant les têtes. Bure twunamike imitwe yacu. Je crois que jusqu'ici nous voulons aussi incliner nos têtes. Ndizera ko natwe gushikano bashaka kuramika imitwe yacu tumushimire tumusenge. Peut-être kumbure turashobora lire ensemble la prière. Twese hamwe isengesho. Nous levons pour cela et prions avec lui. Duhaguruke dusengane nawe. Mana autour de moi avec des yeux spirituels. Ibinkikije n'amaso y'imweru. J'essaye de comprendre ce qui se passe. Gerageza gutahura ibiba. Je vois ta parole confirmée. Ndabona ijambo ryawe ryebejwe. Tout ce que tu as dit il y a 33 ans. Ibintu byose wavuze imyaka 33 hariya ku nkombe y'uruzi. Tout s'est accompli. Tu réalises byose byarasoje usohoza ibintu wavuze. Seigneur, mwami, loin de nous birakatuba kure icyumviro cyo gushaka kubigabanya canke kubigira bikikimbya. Turashaka kugumya ibintu nk'uko wabikoze. Turashaka kugenda duciye bugufi tugukurikire mwami. Voici ceux que tu as appelés par le ministère. Ngaba abo hamagaye biciye ubwo bukozi qui sont déjà endormis parmi les nations et dans le monde entier. Gusinzira mu mahanga no mu bihugu byose. Ici dorment beaucoup de saints bénis. Hajyamyeyo abera benshi bahezagiwe barindiriye ko hasohoza ivyanditswe. Twebwe abakiri bazima nous ne dévancerons pas ceux qui se sont endormis. Abasinziriye quand la trompette sonnera, les morts inzambi zumvikana, abapfuye bazobanza kuzuka. Hanyuma nous serons enlevés ensemble tuzozamurirwa hamwe nabo. Quand la gloire de Dieu descendra sur la terre, ubwiza bw'Imana buzomanuka ku isi buzonyegeza isengero imbere y'isi. Si nous ne les voyons même pas monter, oh Dieu et Père, garde-les dans tes mains. Mana ubazigamire mu biganza byawe n'abawe. Ndasenga fais que nous marchions toujours humblement devant toi, kugira ngo tugende duciye bugufi imbere yawe, kugira ngo tugende buri gihe imbere yawe. Ntituzi igihe gisigaye uko kingana. Nous ne voulons même pas le savoir, car c'est ton affaire. Kubimenya kuko ibyo ni byawe, si byacu. Pas à nous de savoir quand tu viendras. Kumenya ngo ni ryari uzoza. Ukugomba kwacu nukuguma duciye bugufi gushitsa aho uzozira kandi tukagendana nawe. Icifuzo cacu nuko wigaragaza misi yose hagati twebwe data, kugira ngo dushobore kubona yuko kigendana na twebwe. ubabarire ibyaha byacu kandi ibyaha byacu byo muri kahise, uturongore uturinde imitego yose ya Satani bikazoza. Uturongore utujane, Mana data wacu, ubabarire ibyaha byacu, udufashe kuba abana bawe. Twe turi abagorwa, turi abantu batemewe mu kibano, mu madini no mu mashengero. Turabona iherezo kandi turagushimira kubwo umuco wo mu buryo bw'ihemu uwo twahawe, grâce à laquelle biciye muri uyo pouvons reconnaître dushobora kumenyeramwo la fin des
iherezo ry'iminsi mu ijambo ryawe. Ibi bintu byose bigenda bigana umwuzuro ici ce jour-là, mais udufashe kugira ngo bizobe tudahari, ariko tuzobe twazamuwe mu bwiza bwawe, tunyegejwe mu kiza cyawe, ukize abagwaye, ukize abababajwe. Turasenga kugira ngo uyu munsi uduhe igikorane cy'ubushobozi, kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe asigara ari umunyantege nke gato muri twebwe, kuko uhariga mwami. Imitima yacu ihindukire wewe wishirije. Turabizi mwami yuko amafaranga, ubutunzi n'ibindi bintu byose byano ku isi nta kamaro bigifise kuri twebwe, n'iby'igihe gito, bizogera byose iherezo. Ubuzi bwacu, aho tubaye, inzu zacu, abagenzi, byose bizovaho. Ntacyo bitwaye twoba dutunze, tw'abakene, turi abamenyekane cyangwa tutazwi, byose bizohera. Hari ikintu kimwe gusa kubaho kwacu gushingiye ko ni Yesu Kristo. Amen. O Mana, udufashe kugira ngo dushyire ku ruhande ibintu byose bwa kabiri, twifatanye nawe. Ijambo ryemejwe ryo muri kino gihe, biduhe mwami, ijambo ryemejwe ryo mu gihe cya Mose yari Yesu. La parole confirmée des jours d'Ésaïe, d'Élie, de Jean et de tous les autres était Jésus. La parole confirmée d'aujourd'hui est Jésus, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aide-nous, Seigneur, à le croire, à le voir et à marcher dans cette voie. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.